uyu ni umwanya rero nizera ko uwo ari we wese hari ikintu bakunze kuvuga hakurya y'akanyaro ngo mushonje muhishiwe, mwari mushonje muhishiwe, ariko nibaza ko it is time. Mbere yo kwegera abanywanyi ishyirahamwe ryo gutigira 1xbet mu Burundi ryarateguye isekeza ryamaze iminsi 3 kuva ku wa 18 gushika ku wa 20 ruhenshi umwaka wa 2021. Iryo shyirahamwe rikaba ryagendeye intara zitandukanye mu kwigisha abantu uko bokwibera abatunzi uhereye ku mafaranga 200 ufise na telefone bita smartphone. Iryo sekeza rikaba ryatanguriye mu ntara ya Rumonge aho bari baherekejwe n'umugwi w'abaririmbyi Kuza Music Label bifadikanije na Andy Mwag mu ntumbero yo guteramisha abanywanyi babo. Zikashaza ngiri aramote piano ifisa masigise depite Ku 19 ruheshi umwaka wa 2021 uyu mugwi wa 1xbet baciye baja guteramisha abanywanyi n'abakunzi ba 1xbet mu ntara ya Ngozi, bakaba bakoreye kuri Zoom Hall ubwo abantu bari basidukanye n'iyo nka baje guteramana no kuronswa inyigisho z'ibijanye na 1xbet. Kwa 20 ruhenshi umwaka wa 2021 iryo sekeza ryabandanirije mu ntara ya Kayanza kuri Musumba Hills. Kwenye mangu wewe umenitenda. Moses Bigirimana umukozi wa 1xbet arasigura impamvu bashimye gukora iryo sekeza mu ntara zitatu. Impamvu yatumye tugira isekeza mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi kwari kugira ngo abarundi bose bamenye ko 1xbet isigaye ikorera ku butaka bw'u Burundi. Hari benshi kumbure bahora bayibona kuri za Canal Plus kuvuga ngurukana bumenyi ku mamaca mwamwe y'Iburaya, bakibaza ati none 1xbet izoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari. Niyo mpamvu rero two dutembera mu ntara zitandukanye kugira ngo tumenyeshe abarundi n'amakungu yuko 1xbet isigaye ikorera ku butaka bw'u Burundi. Arongera akanamenyesha ico tuma benshi bahurumbira 1xbet kuko ifise ico isumbije ayandi mashirahamwe yo gutigira asanzwe akorera aha mu Burundi. Duhamagarira abarundi bose ko potigira cyangwa pari bakoresheje 1xbet. Impamvu ya mbere nuko 1xbet duhera ku mafaranga make cyane aba amafaranga 200 y'amarundi. Akandi karusho nuko twebwe ntabwo dukorera ku mabiro, dukoresha telefone ngendanwa. Ufise telefone ngendanwa westara application 1xbet ugapariya aho uri hose. Ikindi kigira kabiri nuko muri 1xbet dufise inkino nyinshi zitandukanye, nyinshi cyane ku buryo n'utazi ibijanye n'ivy'inkino vy'umupira w'amaguru ashobora pariya muri basketball, utazi vya basketball, handball,
tennis n'ibindi vyinshi. Ikindi naco nuko twashizeho uburyo bwiza bubangutse bw'iki bwo gushira kwa mahera kuri konti yawe ariyo depo no kuretira kubikura udufaranga wariye. Dukoresha Payway, Smart Pesa, Pesa Flash hamwe na Ihela. Utsindiye amahera n'ahaba ari menshi nta ngorane. Urashobora kuba uriko urapariye match itaranahera ukaba wobikura udufaranga twiwawe. Ivyo rero nta handi muzobisanga atari muri 1xBet. Ahandi upariye urarinda ko urukino rurangira akaba ariho uronka udufaranga twiwawe. Muga muri 1xBet naho urukino woba rugeze hagati ufise amahirwe yo kugira gute yo kubikura utwawe. Ufise ikibazo icyo ari cyo cyose canke ukeneye insiguro nyinshi kubijanye na 1xBet utelefona kuri 160 ni ku buntu ukoresheje umuhora wa Smart canke Limited. Umwe mu baremesheje ivyo biteramo nawe aravuga neza ko 1xBet ariyo kwizegwa ngo kuko yoyo usangamwo inkino zitandukanye n'amahiganwa atandukanye na cane cane ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League. Impamvu abantu bahurumbira 1xBet nuko muri 1xBet niyo company yonyene iri usangamwo inkino nyinshi zo gutigirako canke se zo kubetingako, kandi ni nayo company usangamwo amahiganwa menshi atandukanye na cane cane amahiganwa yo ku mugabane wa Afrika ubona ko bishi baba barayirengagije. Aho nitwo kwibagira ihiganwa rya Primus League Burundi, tuzi ko mu bakampani yose yo gutigira ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi udashobora kuyasanga ugusangamwo inkino zo muri championnat ya Primus League Burundi. Si ivyo byonyene gusa no muri Coupe du Président, inkino za Coupe du Président uzisangamwo muri 1xBet. Ubwo rero nibaza ko wari wese yihurumbira kugira nkaronka ayo mahigwe yo gutigira kuri izo nkino na cane cane ku migwi abasanzwe azi bivanye nuko bakina muri championnat twe tusanzwe tubayemo. 1xBet ikaba ikorera mu Burundi bwose uciye kuri telefone ngendanwa yawe smartphone ukoresheje amafaranga 200 gusa urashobora gutsindira amamiliyoni. Tubibutse ko 1xBet ikwije umwaka itanguye gukorera mu Burundi.